ku karirimbo kaguma kanzamo mugabo numva ntashobora kukaririmba ngo ndakavuge rwose bivanye n'abo turi kumwe n'ibyo bihe nyine turimo mugabo ngumva kaguma kaza. Rero muri ako kanya nyine canumva yuko babana twasiga muhira niye kugenda kubatora kugira ngo tubereke aho mutoya wabo ari aho tumusize. Rero jewe canagenda muhira mu mwanya wo kugenda rero niho nashoboye kugenda ndaririmba neza ka karirimbo bakavuga ngo ngerageje kubivuga mu Kirundi buri inyishu mu bihe bigoye hahandi abantu bose babona yuko byaheze yuko byarangiye wewe uraza ugatora inyishu uwo nawe ni Yesu. Imana tugiriye neza iteka yo guhagarara imbere y'ubwoko bwayo. Rero iyi ntare yacu twarayihaye umutwe uvuga ngo abubakiye kuri Kristo nta na kimwe kizobanyiganiza. Abubakiye kuri Kristo nta na kimwe kizobanyiganiza. Hariho amajambo y'Imana ari mu cete cya mbere cya Petero mu gice cyaho cya kabiri ku murongo waho wa 4 cete cya mbere cya Petero mu gice cya kabiri duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo w'indwi. Aravuga ngo nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryatoranijwe riri n'igiciro mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu mugire ibango ry'ubuherezi ryera ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu vyanditswe harimwo aya majambo ngo raba ndashira i Siyoni ibuye rigumya imfuruka ryatoranijwe riri n'agaciro kandi uryizera ntazomara amazi. Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro ariko kubanka kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Yesu ashimwe. Rero twebwe hari mu kwezi kwa gatatu ku itariki yako ya mbere ariko wa gatandatu
twariteguye turaza gusenga uko bisanzwe. Ndavyibuka uyo madamu yaravyutse arabanza arategura umwana, twari dufise umwana, aramutegura, ahejeje jewe nari nkiryamye, aca aramunzanira dusigarana mu gitanda, nawe aca aragenda aritegura kugira ngo tuze gusenga. Ico gihe umwana dusigaranye mu gitanda, nsigara ndamukinisha kuko yari umwana nyene yatanguye bya vyo gutwengagura, atera amaguru n'iki. Ndabona nyene yuko ari umwana ameze neza. Hanyuma ahejeje nanje ca ndavyuka nditegura, duhejeje duca turaza. Ni muri ca gihe twari tumaze iminsi turi mu masengesho afise teme ivuga ku vyo kubohoka ku mpwemu y'ubukene. Imana ishimwe. Rero ico gihe turaza turasenga. Amasengesho yarasenga yateba gatoya, hama muga muri ca gihe turimo turarangiza harabayeho umwanya wo guserebura. Hanyuma ico gihe madamu numva ambwiye ngo ndabira mu mugongo yuko bebe yoba ameze neza. Hanyuma cesha ndafukura mu mugongo, kurumva muri uwo mwanya wose twari tumaze ngaha twari tuzi ngo umwana aracyasinziriye. Hama ngiye gufukura ndabona mu mugongo yuko umenga ntaryamye neza nkuko yategerezwa kuryama. Ca ndagerageza kumuhindukiza, numva ntibirimo birakunda, ca ndamubwira yuko yomukurayo tukaraba. Hama amukuyeyo tubona umwana ariko arahema. Ico gihe twaciye dutera dusohoka tugenda hariya inyuma, turamwumviriza, turumva yuko vy'ukuri umwana ntariko arahema. Namuravye mu mugongo ndabona yuko hariko uturaso, sigura ngo umwana ashobora kuba nyene hari ico yari yabereye mu mugongo. Ico gihe turi hariya ndagerageza kumuhemera mu kanwa kugira ndabe yuko nomushitura, mugabo biranga. Hariho abandi badusanzeyo, turasenga, mba twari tucizeye yuko Imana ishobora kudukorera igitangaza. Hama mugabo ntivyakunda, twaciye dutera tugenda kwa muganga. Dushitseyo baragerageje nyene gukora ivyabo, mugabo inyuma y'umwanya muto baraza batwihanganisha, baraza batubwira ati mwigume, kabaye umwana ntibikunda, yamaze guhwera. Imana ishimwe. Vyari ibihe bigoye kuko no muri 2023 naho hariho umwana twari twabuze, mugabo wewe tumubura akivuka.
byari ibihe rero bigoye kwakira iyo sene yose twiyumviriye tukiva ngaha tukaja hariya tugenda byari ibintu umuntu ashobora kwiyumvirira ukumva umutima uratabaguritse ukumva nyine biragoye. Hama bamaze kutubwira nk'uko jewe canangura nyine kwiyumvira ingene tugomba dutahe muhira, umwana ntitumutahanye, hama kandi muhira twahasize bakuru biwe barabizi yuko twamujanye gusenga. Ntangura kwibaza ivyo tuza kubasigurira iyo twamusize, numva nyene birimwo birancana. Ndimo ndavyumvira nk'uko Imana ni nziza. Nagiye numva hari akaririmbo nigeze kumenya kera ngikizwa, numva kariko karaza muri uwo mwanya nyene. Akaririmbo kavuga ngo tu es la solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Ako karirimbo kaguma kanzamo mugabo numva ntashobora kukaririmba ngo ndakavuge rwose bivanye n'abo turi kumwe n'ivyo bihe nyene turimo, mugabo ngumva kaguma kaza. Rero muri ako kanya nyene ca numva yuko babana twasiga muhira niye kugenda kubatora kugira ngo tubereke aho mutoya wabo ari, aho tumusize. Rero jewe ca ndagenda muhira. Mw'uwo mwanya wo kugenda rero niho nashoboye kugenda ndaririmba neza ka karirimbo. Bakavuga ngo ngerageje kubivuga mu Kirundi, uri inyishu mu bihe bigoye, hahandi abantu bose babona yuko vyaheze, yuko vyarangiye, wewe uraza ugatora inyishu. Uwo nawe ni Yesu. Imana ishimwe. Rero ico gihe abana ndagenda ndabatora ndabazana ku bitaro, hama ndabereka aho twamusize, ndababwira nti murabona mutoyi wanyu arasinziriye. Ndamuterura ndamubaha, nabo baramuterura, ndababwira nti nshatse mumusezere kuko Imana yamuhamagaye muhira ntituzosubira kumubonayo. Burya tuza guca tumusiga ngaha, hanyuma numva menga bizohava bigorana ku bana yuko ari ibintu bishobora kuzobakomeretsa kuba ndagikoze nk'uko. Mugabo ca numva ndashimiye Imana mu mutima, numva mfata akanya ko gusenga, ndayibwira nti ibi dukoze ntagire ico vyonona ku bana canke kuri twebwe. Hama kandi numva ndayishimiye, ndayibwira nti wewe yuko wemeye yuko bigenda nk'uko ni vyiza, n'umugambi wawe. Kandi kubagukunda bakunda Imana kuko ijambo ryayo ritubwira ngo vyose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Imana ishimwe. Ico gihe rero duca
turamusiga muri morgue turataha. Byari bigoye, hari hahandi uca mw'ibarabara ukumva menga wuzuye ibimaramare, menga wo kwikorera amaboko, wiyumvira aho ugiye gutaha, inzu ugiye kwinjiramo ingene bimeze. Ariko nagomba ndababwire ngo hamwe n'ibyo byose Imana yaraje iraturemesha itugirira neza. Kuri madamu hoho umuntu yovuga ati ntibyari byoroshye na buke buke, kuko icyo gihe umwana wa mbere yari yagize ikibazo cya hypertension. Rero byose ntangura kwibaza ati ubu hoho bigenze ngo bizohava bisa biba bibi cyane, ariko uno munsi duhagaze imbere yayo dushimira Imana yuko tuzigamye yabanye natwe muri ibyo bihe. Yesu nashimwe. Urumva yuko byabaye kuwa gatandatu kwa Mungu, Imana yaradufashije irakunda, turaza mu gikorane cya mbere nahone bitoroshe. Hanyuma igikorane giheze, mwene data Vianney hariya na pare wanje muri mariage, Imana imuhezagire, aca araduhamagara atubwira amajambo Imana yamuhaye, amajambo ari muri Yohana avuga ku byo kugira amahoro. Aratubwira ati by'ukuri aya majambo Imana yayampaye ku bwanyu, rero uko biri kose mukomere mwakira aya mahoro Imana yabahaye, kandi twarayakiriye. Imana yacu ntibesha, kuko muri ibyo byose Imana yagumye yigaragaza. Ayo mahoro araza mu mitima yacu, ayo mahoro natwe ubwacu turayumva yuko turayafise. Muri cya gihe wamenga tworira, muri cya gihe wamenga twokwihebura, ayo mahoro twumva turayakiriye. Yesu ashimwe. Abo twari kumwe muri anterema narakwivuze ati uko biri kose turi amahoro, ukuri Imana yari yaduhaye amahoro. Imana ishimwe cyane. Satani ntiyagarukirije ngaho, bumva yuko Imana yamaze kutwihera amahoro, irayumvise nyine atanyuzuye, yagumye arondera ingene aduhungabanya, yagumye arondera ingene yotwaka ayo mahoro. Muri ibi bihe kabisa aragerageza kutudurumbanya. Aha anya ikiruhuko nyene niho twashobora kumva nk'abantu baza bakatubwira bati ibi bintu byayo ntibyumvikana, ntibyumvikana ingene mushobora kuburira umwana mu isengero, mwagiye gusenga umwana mukamubura atarwaye, kumva tubwira ngo muraraba neza hajya ahantu musengera. Ariko icyo gihe turaheza turatahura yuko
ni satani ariko arashaka kutwanyisha ishengero, ariko arashaka kutubuza kuba mu makoraniro no kubandanya dukunda Imana. Yesu ashimwe. Muri iki gihe niho twashobora kuronka nk'abantu batubwira yuko dukwiye kurondera abavugishwa kugira ngo badufashe kumenya ibiriko biratubako. Ibyo byose biriko biba ari ibintu bigoye, hama abandi bakakubwira byo kuja ku bapfumu. Imana ishimwe. Aho umuntu yaje aregera uyu arabimubwira neza mu Kirundi cumvikana, aramubwira ati harya wewe ibi byose biriko birakubako bikubako kubera urakijijwe. Ati jewe ibyo bintu byawe byambaye ko inshuro nyinshi, ati kandi nanjye narasenga, nararirimba, narakorera Imana, ati mugabo ca ndabivamo mu by'ubukizwa, ndabivamo. Ati naragiye ahantu barampaye akantu barakamwira, ati rero nawe ushaka woza. Biba bigoye kuko yagerageza kumwereka ati natagenda ahubwo na bwa bundi bwana bwa bundi busigaye nabwone uzoca ububona bwapfuye. Aho hose biba bigoye kugira ngo ushobore kubona yuko ari amayeri ya Satani, bigoye kugira ngo ushobore kwigumya, ariko ndashima Imana yuko hamwe n'ibyo byose twashoboye gushikama. Yaraza akabimbwira, amubwira ati rikose dukwiye kubandanya twizera Imana, dukwiye kubandanya turizirikiye ku mitima yacu, ndabizi yuko izotugirira neza. Muri ibi bihe nyine niho hashobora kuza nk'abantu bakatubwira ati muraraba neza ko atari ibintu byo muri famiye. Ubu bakamubwira ati ni kuraba neza irya famiye warongowemo. Biba bigoye. Agashobora kuza nk'abantu udahereye ikigo cyo cyari kigoye, kivuga giti raba mwimuke hajya ahantu muba. Haraheze igihe nimba ku munsi twakiriye mesaje nkeya zivuga kuri ico kintu, wasanga ziri hagati ya 5 na 10, imuka imuve hajya ahantu. Bashaka kwerekana yuko aho hantu tuba hari ibintu byoba bihari bitameze neza, nyine namwe muca mubyiwe. Imana ishimwe. Icyo gihe uyu namubwiye nti ibyo bavuga simpakanye yuko bidashobora kuba, mugana namba biri nabyo ibyo bintu bikaba binahari, twebwe ntidukwiye kuba ari twe duhunga, ahubwo nyabuna nibyo bikwiye guhunga kubera twebwe. Twahamagaye n'inzu dusanzwe tubamo, turamubwira tuti
birashika nawe aya majambo turiko turumva hanze nawe ukaba uriko urayumva mugabo twagira tububwire yuko nimba umaze kuvyumva ibiriko biva muri twebwe biriko biva hanze nyene. Imana ishimwe. Ubu ndamubwira nti je n'ukuri sindavyumva, ati ndabona neza nka hamwe Satani n'abadayimoni botubona turimo turatekera duhunga twiruka kubera ibi bihe turimo antukabo dutwere aho bari bokumva yuko baduhejeje, bokumva yuko baturangije igitsindo barakinjije, ariko dusenga hanyuma Imana iraza iradukomeza. Ivyo vyose turatahura yuko n'amayeri ya Satani n'uruhendo rwiwe, turaheza turumva yuko ya mahoro Imana yaduha abandaye aba muri twebwe. Imana ishimwe. Rero niki catuzanye? Tuje gushimira Imana yabanye natwe muri ivyo bihe bitari vyoroshe. Iyo Mana ishobora gutuma umuntu aririmba mu mwanya wamenga yategerezwa kurira, birabereye yuko tuyishimiye. Iyo Mana ishobora gutanga amahoro ahantu hari ikigandaro, birabereye yuko tuza imbere yayo tukayishima. Haleluya. Ariko kandi hambavu nukumva dushimira Imana ivyo, twashatse yuko duterana n'intege nka bene data. Yesu ashimwe. Duterane intege twibukanya yuko ibigeragezo, ibihuhusi, imiyaga ntibizoreka kuza ngo ni kubera wakijijwe. Biriko biragenda bene uko twebwe hari umwanya twashobora kwibaza ati none turakijijwe canke ntidukijijwe, ukamenga wobaza Imana ati none Mana kubera iki ibi wavyemeye? Rero nico turiko turavuga yuko yego nivyo turi mu urugendo rw'agakiza, twarakijijwe, Yesu twaramwizeye, mugabo ibigeragezo ntibizoreka kuza ngo ni kubera twakijijwe. Hari abagize iminsi baca ngaha babivuga muri louange yo mu nzu yo hirya, umukozi w'Imana Claude yarakivuze yuko nitureka guhura n'ibibazo, tureka guhura n'ibigeragezo ngo ni kubera twakijijwe. Hariho mwene data Philibert yarabivuze matinari igihe kimwe ariko arigisha ngaha yuko twebwe ntacyo twokora, nta sengesho twokora kugira ngo duhagarike ibi bibazo, duhagarike ibi bigeragezo, nta na kimwe dushobora gukora. Bisigura ngo umuntu arashobora kugerageza atakosa yakoze, atamafuti urimo, ashobora guhura n'ibyago ukigororokera Imana, ashobora guhura navyo ukiri umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana barahura n'ibyago, barahura n'ibibazo, ariko namenye ngo aha nta kindi gishobora kuza kikagukiza muri ivyo, nta kindi gishobora kuza kikahagukura atari igihe wubakiye kuri Kristo. Imana ishimwe. Hariho indirimbo mwa kiriya gitabo ca kera c'indirimbo
avuga ngo Satani wa mubi nyama azana impagarara kugira ngo aturase imyambi myinshi yaka umuriro, ngo ariko ntashobora gushingura akarimbi k'umusaraba Yesu yashimye. Hari ikindi gitero nyene gisukibandanya kivuga ngo none isegenya niyagwa, inkukura igatwaza, imiyaga ihuhuse bikansurirako, ngo nzi yuko ataco nzoba kuko sinzwe ku rutare, waziritse umutima ahera cyane. Imana ishimwe. Abubakiye kuri Kristo nta gishobora kubanyeganyeza, nta kizobanyeganyeza. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo turiko duterana intege. Ikindi kintu twumvise twovuga nuko iyi mpwemu imeze nk'aho umenga isa nk'aho ariyo kuraguza, ntikwiye kubandanya iba develope, ntikwiye kubandanya ikura mu bana b'Imana. Imana ishimwe. Kurumva yuko hariho abatubwira yuko dukwiye kuja ku bapfumu, hama abitwa nabo ngo barakijije bakakubwira kurondera abavugisha kugira ngo bakuvugishe ko rero twashimye naco kukivuga ko yuko ibintu bikwiye kubandanya bikura mu bana b'Imana. Igihe bishitse hakagira ikintu kanaka kidushikira tudatahura, tudasobanukiwe, ntibikenewe yuko dutakaza imyanya tuja kurondera abo twokwita abahinga badufasha kuvyenterpreta. Ntibikenewe yuko turondera abo bahinga ngo badufashe kubisigura. Kumatana na Yesu gusa, kumurondera k'ubucuti no kumuzirikira kw'imitima yacu, ico cyonyene kirahagije kugira ngo turonke inyishu, kugira ngo turonke inyishu y'ivyo twariko turazazanirwa. Imana ishimwe. Igikenewe ngaha nuko nta handi dukwiye kugira fondation, nta handi dukwiye guhagarara atari kuri Yesu Kristo umwami wacu. Igikenewe nuko turondera gukuza ubwo bucuti dusanzwe dufitaniye nawe, tukamwubakirako, tukamuzirikira kw'imitima yacu. Hanyuma mu bitameze neza, igihe bya bindi bizoza bisanga tunywanye nawe, bizoza bisanga tumatanye nawe, komsa ntaco tuzoba, ntibizotunyiganyiza, ntituzogwa, ntituzotemba. Uno munsi mu bigaragara kandi nabyo Satani yashaka yuko tugera nk'iki gihe twaraguye, twarabivuyemo, ariko no munsi turacyahagaze. Icyo dushimira Imana muri we tuboneza n'iyo Imana yacu ntaducuranga cyane. Imana ishimwe. Yego, tumenye ngo Satani yohaguruka canke yoreka, abadayimoni botugaba ibitero, bozura ingunja bakadutera mu buryo ubu canke ubundi, tumenye ngo Yesu wacu yaranesheje, tumenye ngo Yesu wacu uwo arabisumba ivyo vyose, tumenye ngo inganje ni yiwe ubu n'ibihe bitazoshira. Rero turashimira Imana, yaratugiriye neza, yabanye natwe. No munsi duhagaze imbere y'ishengero ryayo, tuvuga yuko ari Imana idatetereza,
tuvuga yuko ari Imana idakoze isoni, nukuri yarakoze kubana natwe muri ibyo bihe, yarakoze kuba mu ruhande rwacu, twumva twishimiye cyane. Hama kandi namwe turabashimiye, benshi muri mwebwe mwaratubaye hafi, mwaraturemesheje, harimo benshi badusengeye, harimo benshi badushigikiye mu buryo butandukanye, namwe Imana ibahezagiye. Intara yacu ikaba igarukiye ngaha, hanyuma twumvise twatanga n'ikimazi cy'ishimwe kuri iyo Mana ishobora guha amahoro umuntu mu gihe wamenga ntiyategerezwa kuyagira, kuko kenshi igihe twirukanga muri ibi na biriya tuba turiko turondera amahoro, ariko muri ivyo bihe nyene Imana yacu yari yaduhereye ubuntu, niyo mpamvu twumvise twishikanira ikimazi c'ishimwe. Yesu abahezagiye.